ubu mwamenya yuko igiturire ku isi gifatwa nk'ikiza nk'akaranda ico bita fléau mondial. Ikibazo rero kihari uno munsi mu Burundi, nagira ndababwire yuko leta y'u Burundi iheruka gufata ingingo ibishije mu mategeko abiri. Itegeko rimwe rishiraho igipolisi ryaciye rifata rwa rwego rwo kurwanya igiturire, brigade spéciale anticorruption, ica isa nk'iyifuse urwo rwego. Urundi rwego rwo kurwanya igiturire yakuru nije kubabwira isa niyafuswe na code rero gushiraho nshasha nitarashikwa kugikumwe n'umukuru w'igihugu ngo yaciye mu nama nshinga amateka, ico bita code de l'organisation et de compétences judiciaires. Baciye bafata ibikorwa vyose byahora bikorwa niyo sentare basa n'ababihinduye gato, mugabo se gato kandi kanini, kuko binyuranye n'ukungene izindi nzego ku isi zikora. Ikiza gisongera isibiro ku byo byose, leta yaciye ifata mu uyu mwaka w'amafaranga turimwo irabima amafaranga bakoresha. Ni ukuvuga ko ata dotation budgetaire yigeze igirwa kuri iki gipolisi cyo kurwanya igiturire mu Burundi. Mugabo murumva yuko harabakiriko barakora. Ikibazo kisha kibazwa uno munsi, none abo bantu bazohembwa nande? Ko leta itigeze yandika ugwete na rumwe ruvuga yuko iyo brigade itakiriho, nizo nzego zo kurwanya igiturire zitakibaho, mugabo bagiye barakuramo kamwe gusa kugeza yuko nabo babima amafaranga. Ariko murabizi nk'abantu bashizwe n'itego ry'umukuru w'igihugu ntashaka kugenda gutyo oya atari itegura bakuye, murabizi neza. Aha rero tuca dusaba umukuru w'igihugu, leta y'u Burundi yo kweza amasezerano yasinye yo kurwanya igiturire. Naha rero tuvuga yuko igihugu kidashinze imbere byo kurwanya igiturire ngo gishira imbere ivy'intwari bereye kwiyumvira ko iterambere rishoboka umuntu bariko ararota ahagaze.